Hello guys, mumeze gute? Basha, nari ndabakumbuye. Murabizi neza yuko maze igihe kinini ntariko ndakora ariko ndasubiye kugaruka. Hama ndabibutse yuko ngaha ari kuri Mike and Mind Media ku bantu badasanzwe badukurikirana, ku bantu ari ubwa mbere baturavye, nanje nongera ndabibutse akazina kanje nitwa Marlene Nshimirimana. Nibaza ko abamaze kuba bakurikirana ibiganiro by'iwanje barabizi. So, guys, ntarinze kubatevya, uno musi nabazaniye umutumire aje kubaganiriza ibintu byiza. Nibaza ko muza kuhumva inyigisho nyinshi kandi muza kubana natwe kuva ikiganiro gitangura gushika gihere. Ntimucike n'akantu na kamwe gatoya gusa ntikabacike. Mbebasha ndamuvuge canke ndamureke yivuge. Oyereka ndamureke yivuge byo bavyiza. Murakoze cyane Marlene, murakoze kumpa ikaze kuri Mike and Mind Media. Nukuri turishimye cyane. Hama ku bakunzi ba Mike and Mind Media, nanje ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe. Ndazi yuko iyi channel murayikunda cyane kuko iyamica ko ibiganiro byiza, kuko naje ndi mu bafanzi bawe ba mbere. Nta kiganiro na kimwe kinciga. Ego hama kubatanzi nkuko yabivuze yanse kumvuga izina ngo umugabo atari so nta mvuga mu izina. Nuko hama nitwa Dushime Jean Marie. Dushime Jean Marie mugabo izina kenshi abantu benshi banziko, benshi yaba mu Burundi yaba naha mu Budagi, nizina ryitwa Gicocoro. Gicocoro, ako kantu ndashaka kumenya iryo zina tudabo ryavuye kuki, kuko umuntu akiryumva je ncumva Gicocoro numva nyene umuntu nyene ucibona urupapa runini ruvyibushe guruda nyene gico nyene ucumva umuntu nyene yacocoye nyene kandi umuntu asa nk'ukuze ashaje, umuntu umukambwe. Ariko rero ndakuravye ni danje cambona yuko ivyo umuntu yiyumvira nyene atari vyo. Mbo yavuye kuki iryo zina Gicocoro? Novuga gutega bashe izina rya Gicocoro nukuri nindi content kugira umenye neza ahantu yavuye. Uzontumire niyindi content no guha pe. Kandi ikwiye. Yego vraiment. Ariko bo abantu benshi bakunda kubimbaza cyane. Abantu benshi situ ku bantu baryumvise ubwa mbere ngo Gicocoro ngo ni witwa Gicocoro. Umva hari nk'abantu usanga twandikiranira mugabo ugasanga kuko urabona kuri WhatsApp hari ukuntu umuntu ashiramo izina giyiwe, je kenshi nshiramo Gicocoro. Ego nubwo atazina aba afise mugabo urabona abahanditse ko ngo Gicocoro arabibona telefone canke je ndamu telefone. Ego cyangwa ugasanga hari umuntu avuze ngo akaganira n'umuntu yitwa Gicocoro mugabo uwo muntu akifuza kubona ninde uwo muntu yitwa Gicocoro, ameze gute, angana gute, asa gute. Benshi rero nk'iyo tubonanye irya mbere baratangara canke hari umuntu avuga ati ndungikira ifoto yawe cenda murungikira. So hari umuntu yanyandikiye ambaza ansabye ifoto ndamurungikira ifoto cambaza ngo n'umuhungu wawe wifura. Umva yibaza ko umupapa yitwa Gicocoro. Franchement umuntu yumvise iryo zina gusa aca yibaza ati uwo muntu nibaza ko nyene ishusho bagushiramo n'ingene umeze ni ibintu biba bitandukanye. Birumvikana. Bo muri make ikibazo wambajije ngo izina rya Gicocoro ryavuye he, reka ndakubriefing gatonya gusa. Ego imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina. Imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, izina rya Gicocoro si je nagitaziriye. Urazi ko abantu benshi bitazira amazina, bantazira naka, urumva ugasanga yitwa izina rimwe ry'abavyeyi bamwise. Ariko akaca yitazira kandi ko buyizi agasirno. Mugabo je izina rya Gicocoro bararintaziriye. Bararintaziriye. Numva ko ari uruzina runini burya nugo bandunze ko bararundunze ko na Jesse ryo nari nidwa. Rero izina rya Gicocoro ryavuye he? Ico gihe niga mu Ngagara bahatazira ku Mwembe. Nubu nibaza ko hitwa ku Mwembe nyene. Ubu yitwa La Reine de la Paix.
la Reine de la ego okay. ico gihe batazira yari RP Ngagara Okay. mugabo batazira ku mwembe kubera hari hagizwe n'ibiti by'imyembe N'ibiti indani vy'imwe ni kuvuga ko mwirirwa muri ibi myembe abantu bize mu Ngagara mutubwire neza yuko aho hantu nukuri mwirirwa muri ndabaramukije myembe. oya vraiment nahagiriye umugisha mu Ngagara vraiment nahagiriye umugisha cyane Okay. rero ico gihe niga mu y'icumi hari muri niga muri inférieur urumva niga 10e nari kwa kudura muri interna burya umuntu atize muri interna aba yahombye pe aba yahombye icambere kimwe uhahurira n'abanyeshuri batandukanye bava mu ntara zitandukanye urumva bafise nyene comportement zitandukanye imico itandukanye rero jewe nk'umuntu byitwa ko nanje nari mvuye kuri lycée mu Gatumba yego ncanza kwiga mu Ngagara bwabo bwa mbere ninjiye muri interna mugabo rero ncanza ndi umuntu nkerebutse urabona mu Gatumba burya mu Gatumba aho hambere mu Gatumba hari hashushe cyane hari hashushe gose rero abana bavuye mu Gatumba abana bo mu Gatumba muraza kutubwira ingene hari hashushe mu commentaire nukuri mu Gatumba hari haryoshe cyane pe yego rero mu Ngagara nari nkerebutse gose kubera ko narafotora nari mfise appareil ico gihe zitwa amayashiga hari kera umva hari muri 2000 hari muri ma 2006 hari muri 2006 ico gihe niga mu Ngagara yego 2006 2007 ibintu nk'ivyo mu nyuma rero izina rya Gicocoro ryaje hehe rero hari ukuntu higeze kuba concours de dessin mu gihugu cose byo gucapa baratanga teme mu gihugu cose teme abantu bayisunga mu gucapa mu kudesina rero ico gihe hari umudirecteur yitwa Michel mu Ngagara abitubwira kuri drapo ko hari ukuntu imbere yuko winjira mu ishuri mwaratonda kuri ku murongo bijya byo gutonda kuri drapo aratubwira nti hariho concours de dessin iriko iraba izomara une semaine birasaba reko natwe rishuri hagira abana bariserukira muja mu higanwa acatanga rero teme baraduha ofete bugati hariho teme umunyeshuri yumva ko ari capable ko yoja mu higanwa aze kuza muri direction ndamuhe teme ibyo yisunga mu gucapa yego ico gihe bitubwiye Hariland atubwira ati vendredi no mwisho wa nyuma ofete gutanga wo gutanga iyo dessin kugira muje muri competition burya kuwa kabiri umva kuwa mbere harabana n'umwe umunyeshuri agenda muri etablissement yose hari kuva mu y'icumi kuva mu bambe mu yindwi gushika muri terminal no kuwa kabiri no kuwa gatatu no kuwa kane aguma bibaza ati none harabuze n'umunyeshuri n'umwe yose yoshobora guserukira hageze vendredi umusi wa nyuma jewe ndi mu ishuri yarabitubwiye ati kweri ishuri rya Ngagara ribure umunyeshuri n'umwe yoserukira riserukira mbo twinjiye mu ishuri ngo ndavyiyumvira ati none ko je muriga muri primaire narinze kudesina ariko naracapa ho je ishuri nizemwo muri primaire urabona intambara isa ibintu by'intambara mu Burundi ya ntambara za nonante mu Cibitoke wacu ko je mvuka mu Cibitoke ishuri je nizemwo primaire ryari ryarugaye mu nyuma rirugurura intambara bisa nk'imengera heze hama abanyeshuri je ncamba mu banyeshuri bagigamwo rikiri nyene ritarakomera cyane nta bitabo bafise aho rero natangwe kumenyera gucapa ni bitabo twaza baza baduha bijya by'amadessin yari amadessin bayitwa gute amadessin wasanga ari amantunzanya ya Zakeza za Etienne bande dessin bayitwa amabande dessin byaba ngombwa ko ndayacapa kuri tableau kugira tuyige kuko hari umwarimu yaravuze igitabo kimwe abanyeshuri twari dufite ibitabo naho rero natangwe kumenyera gucapa nkaza rero nigana ajya amabande dessin nkayacapa tukayigira kuri tableau mugabo umwarimu arambwira ati uzokwige igisata cyo gucapa kuko wewe urabizi ngeze muri superieur nca ndabiheba nibandanyiriza nyene niga bisanzwe ico gihe rero turi mu y'icumi hageze vendredi directeur no yacavuga ati harabuze umunyeshuri n'umwe yoserukira ishuri niho rero nicaye mu ishuri nagira flashback nibuka ko nigeze kubanze gucapa ndavuga nti aha sino nubwo ari n'umunsi wa nyuma sinogenda basi nkaraba basi nubwo basi ntotogwa ariko basi ngerageze
no mu buzima busanzwe iyo umuntu atagerageje ntavuga ko ikintu cyose ugomba kugerageza kugira uzobone cyarakunaniye mugabo waragerageje utagerageje ntiwomenya yuko hantu wohashika cyangwa utazomenya mu buzima busanzwe bwose ifo kugerageza tera intambwe uteye umutwe n'ivyanka nta kibazo mugabo omwe wagerageje nico kintu ca mbere nabonye mbo nace nsaba uruhusha umwigisha akatwigisha ngenda muri direction ndabwira directeur ati wompa yateme nkagerageza nkaraba basi ko basi nanje no serukira ishuri acara yimpa ndasaba uruhusha nca ninjira muri aho twarara muri dortoir nca ndugara nca ndagenda ndafata kameza ndacapa yari teme byari ibintu bya ntuzenya bya droit de l'homme y'agateka kazina muntu urumva jere nca ndiyumvira ikintu nocapa kijanye n'agateka kazina muntu nca isho genda byibuka ko nace ncapa zone urumva ncapa inzu nandika ko zone urumva nca ncapa n'igiti c'idarapo urazi ko kw'izone haba hariho idarapo cyari kw'ikomine hama nca ncapa abapolisi babiri n'amabere ndabacapa neza ncacapa n'umuntu aryamye bariko baramukubita urabo barambuye bakora kumukubita mugabo ncanerekana ahantu mu mugongo hashishaguritse umva ku muntu yaryamye bariko baramukubita kabisa urantaho ncacapa n'undi mugabo pembeni nk'uri kararengana ariko arabiraba abaza ati kujya kuntu uca wandika ati uwo umuntu muko muhora iki uwundi mupolisi ncapone mupolisi ahindukiye muri aho ati uri kuvuga iki sha ati canke nawe shati kugira ngo rero ndabicapa ndabyibuka ko abanyeshuri basohotse baza babiravye ati bino ni wabicapye canke ni kopie kore wagize ndavuga nibyo nacapye ndabishiriye directeur yararavye avuga ati ni wabicapye canke n'ahantu wavyivye nije nibyo nadesinye aca ubwo nyene kubera ko wari umunsi wa nyuma aca bijana muri aho muri depe aho badepoza ico gutangaza rero amarezita yagiye kuboneka inyuma ya desemene directeur yakiriye telefone ivuye muri ministere ya education imubwira nti felicitation bugishuri ryawe ryabaye rya mbere urantahura directeur ni jeje nyene nari nacapye kuko nta wundi munyeshuri yari yacapye iyumvire nacapye dusubiremo twibutse yuko ari wari wacapye kuri iryo shuri apana mu gihugu cyose ntibumve ko ari wowe wenyine ntumve ko warigaye nije naserukiye ishuri ryonyine ryo mu Ngagara ico gihe baca bambwira ko bazoza gutanga agashimwe bazanye na equipe ya ministere ya education n'abari bajejwe bari iryo higanwa bazoza gutanga agashimwe ari vendredi ico gihe nyene abiduteguza ko dufise abashitse arahisha abanyeshuri twese anduhije yuko icabaye urantaho tubona vendredi haje equipe y'abantu ngira ngo barenga nka 20 ico gihe ndimbuka ko harimo umuzungu ngira ngo baje usanga ajya amasosiyete y'abazungu yene hama tubona batubwiye bacatubwira ko ngo iri shuri ryatewe iteka ko ari ryo ryabaye rya mbere muri DC jere sinibaza kari jewe ko nibaza wenda hari abandi bacapye bo mwishuri bo mu kigo yo nagiye numva reba basoma ngo umuntu yitwa Dushime Jean Marie ya urumva abanyeshuri twigana ko twari dutonze ku murongo hari mu gitondo banteruriye hejuru ikigo cyose kica kirango kubada banshira hejuru mu kirere banzuba ikigo cyose amashimbe cy'indoro nyinshi bajovuga ngo uyu muntu directeur rero niwe yavuze ngo nukuri ngo umwana ni gicocoro mu gucapa burya izina rya gicocoro naho ryavuye abanyeshuri mwego ni gicocoro ngo ni izina rya gicocoro rero naho ryavuye ngo nukuri ni gicocoro mu gucapa naho yavuye basha mwumvise aho gicocoro ryavuye yaba basanzwe bamuzi abagenzi biwe nibatse ko mwashoboye gutahura gicocoro uwariwe naho ryavuye so twinjire mu kiganiro nyezina ikiganiro cy'uno munsi tuje kuganira ku buzima abantu b'abapapa baba basanzwe ari abapapa mu Burundi hama bashika mu mahanga imibereho yaho igahinduka
complètement nibaza ko ata muntu numwe asubira abaho muri bwa buzima yari asanzwe abaho mu Burundi. So gicoco mariage wayikoreye mu Burundi, yego mu nyuma uza ngaha i Burayi, ndashaka kumenya ni yihe changement yabaye ku buzima bwawe, ku buzima bw'umuryango, ku mibanire yanyu na madame wawe, kuko nibaza ko harabaye ibintu byinshi bihinduka nk'umuntu w'umugabo aba yarabaye mu Burundi yaranaharongoreye, mu nyuma agahindura akaja ahandi hantu. Ego ndashaka kumenya wewe byagenze gute, wavyakiriye gute, wabibayemo gute gushika uno munsi uko ibihagazemo. Ego murakoze cyane kuri ico kibazo Marlene. Burya rero ndagutera inkuru. Ico kibazo ntikiba coroshe. Novuga gute, mboje nagiriye mariage mu Burundi, mba umupapa nyene nk'abandi mu Burundi nkuko bimeze. Urabona ko surtout abapapa b'Ibujumbura baratandukanye n'abapapa ba ruguru, kubera ko kenshi Bujumbura uzosanga la majorité baba bafise abakozi, la majorité y'abapapa canke la majorité y'ingo nyinshi z'Ibujumbura. Na ruguru mugabo basigaye bafise abakozi bamwe, ariko la majorité y'ingo nyinshi z'Ibujumbura bagira abakozi. Je ndibuka ko nagize mariage 2018, imbere yuko ngira mariage nari mfise je nagize mariage mfise umukozi mu nzu, ko navuga nti madame arakora, ntibizove bimugora ibintu byo kuronderelation no kugira iki, nanje mba nari mfise ibyo nanje nakora. Wasanga nyene dufise abakozi, wasanga mu gikoni nta muntu amenye byo mu gikoni. Nka jewe narinze novuga gute, imyaka nabaye mu Burundi mfise umugore, sinarinze mu gikoni. Yego mu gikoni ntago nari ndabizi, sinamenya na kimwe. Umukozi era madame ibyirasi wumva niwe biraba, akambwira imbere yuko aja ku kazi, yakambwira byirasi mu mukozi akabitunganya. Je nabona mfungura ku meza, sinamenya n'ikintu na kimwe. Rero burya ini Buraya niho umuntu aca atanga kubona iby'urugo uko bimeze. Burya urugo rw'Iburundi cyaye basi muri Afrika, mfate muri rusange muri Afrika, burya hari ukuntu ruryoha cyane gusumba ino. Kubera ko hariya mwopfa ibintu bike, muranaronka n'umwanya w'iwanyu wo kuganira, wo gutembera, gutemberera abagenzi. Reka je mfate i Burundi, simvuge muri Afrika, muri rusange ko buri gihugu cyose usanga gifite imico. Usanga gifite imico yawo. Reka je mvuge mu Burundi nk'umurundi ahavukiye, nahavukiye, ariho muhira, ariho mu gihugu canje c'amata n'ubuki. Rero burya urugo kenshi i Burundi usanga umugore n'umugabo bararonka akanya ko kuba botemberera abagenzi, umuryango, kubera ko ubu bamufise umukozi yitaho ibindi bikorwa byo mu rugo. Ariko ini Buraya rero siko bimeze. Siko bimeze. Nibaza ko nawe urubatse, urafise urugo, ndazi ko uraza kuza ibyo novuga ngira ngo wenda sinzi urugo rwanje canke nawe canke izabandi, mugabo muri rusanga hiburaya nukuri nibaza ko ingo nyinshi, nibaza ko ari nkaco kimwe bivanye n'ibikorwa, kuko ni Buraya vure imibereho ikuraraba ni nkimwe. Rero wambajije ati none wabonye difference gute, itandukaniro ry'urugo rw'Iburundi? Wavuze ko hari itandukaniro ry'urugo rwa hariya ubwo mu Burundi n'urugo rwo ngaha. Ndashaka kumenya rero iryo tandukaniro ni ryahe, kugira ngo n'abandi babimenye, abataraza bamenye ibibarindiriye, abamaze kubishikamo nabo bamenye ingene bashobora kuvyitwaramo. Yego murakoze. Itandukaniro rirahari rinini, nabonye ari rinini pe. Nabonye ari rinini. Burya urabona muri Afrika igituma navuze ko abantu bubatse baronka akanya, urabona yuko baba basanzwe bafise abakozi. Hariho usanga afise abakozi babiri, batatu, umwe yita, ugasanga urabyaye, ugasanga abana umukozi niwe barera. Sinzi ko ntahura ukivuga kuri aho kantu rero. Jewe vraiment reka nkubwire, ndafise aho mpagaze. Hari ukuntu abapapa bo mu Burundi batazi umwana wabo. Yego
batazi umwana wabo kandi ivyo bintu birababaje birateye agahinda nukuri abantu baba papa ngoma ndabavuge ko uno mwanya nyene ariko ntubafatanye kari nka bose si bose ariko la majorite urumva bamaze kubaho la majorite ako kantu konyene kamaze kujako nikindi kintu gicocoro ntushobora kumbwira umuntu w'umupapa ashobora kugenda une semaine igahera ataha minwi ataha mvuga sangapi hari n'abataha bukeye n'abapapa bake babaho bashobora gutaha saa 2 omwe dufatire ku isaha ya saa 2 ugasanga abana hewe nabo umugore canke nabo umuyaya kuko hari n'igihe umugore nawe nyene aba yarabahebye ugasanga nawe ari busy ariko ugasanga umupapa uno musi ntazi n'impuzu umwana yambara kuzimenya si ukuvuga ngo ngutanga amafaranga gutanga amafaranga ni ibintu bisanzwe mugabo ntashobora no kugenda mu isoko ngo yibuka ati umwana wanje afise ikirenge kingana uko ntazi ni nimero umwana yambara mbo ivyo niyo mpamvu ariko ngaha sha urazimenya aha rero iburaya uraronka numwa impamvu ndakubwira naho uvuga ngo mu Burundi ngo ni hongo ubona bigendeka ugasanga umupapa ngahura nibaza ko uhora ugenda nko gukinisha abantu ukabajana muri ntuzenya muri park gukina sha hari umupapa mu Burundi akora ivyo bintu ariko unyumvirize itandukaniro hanini wumve igituma navuze ko urugo rw'i Burundi nino iburaya zitandukanye yego nivyo ivyo uvuze nivyo abapapa benshi i Burundi usanga batitaho abana ngo bamenye babakurikirane kwa kudusanga umupapa akurikirana umwana yafunguye gute mbega impuzu yobakeneye impuzu zimeze gute ibirato nivyo ibyo oye ntabyo mu bisanzwe bagira ariko wumve yuko i Burundi umupapa umwanya yarawufise mbere ukwiye kubera ko akazi mu bisanzwe akazi la majorite benshi bataha saa 10 bahiza 15h 16h none Marlene tuvugisha ukuri tureke atari umupapa w'ikigaba dusipoza aratashe agafungura akaruhuka gatoya barafise umwanya wo kuba bosohoka n'umuryango cyangwa kuba yoganira n'abana bakaganira bakakina bagiye kurumva mu gikoni hari umukozi ariko aritaho iby'imirire hari umukozi aza gukoropa hari umukozi ateka agira amesa urumva numva yuko umwanya uwundi ujya umwanya w'inyuma y'akazi numva yuko wari umwanya wo kwitaho umuryango ikibazo kiza ngaho none niko bigenda mbo kubera ko ngaho umupapa wo ngaha umugenzi we n'umugore yego umugenzi we n'umwana yego nukuvuga ko wa mwanya urahari yego nubwo atoba bishaka yuko uwo mwanya uhaba utegeza kuhaba urahaba ku nguvu kwa kundi bavuga ngo kwa nguvu kwa upole urumva utegeza kuhaba urumva umupapa arava ku kazi akaca agenda muhira nta kabara afise aza gucamo nta n'abagenzi aza gucamo aza kuramutsa akaca agenda muhira akicarana n'umugore urumva hama baronka umwanya bagatora umwana bakamujana gukina nuvuga ko wa mwanya w'umuryango ahubwo ngaha ni uhari gusumba aho umwanya urahari ariko rero ni ahantu nakubwiye bitandukane ni hehe urabona ko mu Burundi tuba dufise bajya abakozi badufasha ijya mirimo urantahura muga ino wibuka hiburaya nta bakozi tugira yego ijya mirimo y'abakozi bakora ni twebwe tugaruka tukayikora urantahura ahantu rero nabonye challenge nagize mu buzima niyo urabona mu Burundi urambara agasuti nkaka nambaye mwese murabona ko urabona urambara agasuti nkaka nambaye bikakunda kugenda mu bandi bagabo mukicarana mugasangira icupa ku bantu banywa icupa canke batanywa icupa ugasanga yagiye gutemberera mu muryango abagenzi bakenteshanje amayide ariko ino challenge nabonye niyo ukuntu ibikorwa umukozi yahora akora wari sigenda bikora Marlene ndakeneye kumenya ni atari umukobwa we aho umuntu aragenda akabona mbo urabona ko muhira usanga tuba dufise abakozi i Burundi
jewe ibintu by'ibyombo ngo koza ibyombo ngo amasafuriya guhindurira abana ibyo je navyo narinzi kuva ndongora ariko nkiri umusore urumva narabikora ngeze ngaha rero nta mukozi nturi busiganye umugore wawe ngo genda woza ibyombo ubona ariko aritaho nk'abana kandi hari n'ibindi ariko arateka burya ibyombo umukozi ahora yoza mu Burundi amasafuriya wayo ikintu gikunda kunyica cyane cyane pe mbere ubuzima ibindi guhindurira umwana pampers nukuri vraiment ico nico rero imisi yose hageze ko ndiko ndahindura umwana pampers nje n'umumenga by'ukuri umuntu yo kwisubira muri Afrika mugabo simvuze yuko ibura hataryoshe bagenzi oya mugabo vraiment hararyoshe kuko hatuma umuntu aba habitué no gukora ibikorwa byose na cyane kwitaho abana je nibaza ko ari cyo kintu gikomeye cyane nukuri biratuma umwana muba muri kumwe biratuma umwana nawe akubona nk'umuvyeyi wiwe akuyumvamwo twebwe iwacu umenga umwana n'uw'umugore yego umenga umwana n'uw'umugore kabisa ku bintu byose hari n'imiryango usanga umenga umwana n'uw'umukozi voilà ariko ngaha ni ukuvuga ngo wowe wa mupapa we umenya yuko uza kugira donc ni ukuvuga ngo aho bigenda umenya neza yuko uko vyogenda kose umwana uraza kumuhindurira umwana uraza kumenya ko hageze kurya ahubwo rero ntabarumbwire wamenya gutata mbega wowe umaze kwinjira muri ubwo buzima wamenya gutata umwana arashonje arageze gufungura peut-être nk'umugore yagiye mu bindi kuko urabona n'amahande iyo ngaha abarenza amatermine yego Marlene burya nasanze imisi yose ubuzima umaze kubwinjiramwo kuko umaze kubwinjiramo nta uri busaganyirize usanga nyine wamaze kubifata bo abana mu bugenda bitaho mvuge jewe reka nivuge ko jewe mfise abana babiri ndabitaho umwe ariga muri kindergarten muri mu ishuri rya Gardien muri maternelle iyumvire uramuzindukana urazinduka umutegurira kwanza icayi agenda anyweye n'ibyo atekera arira ku ishuri ukamujana ubundi nawe aho nka madame kura yiga umva abariko aritegura kugira ngo mvuyeyo nce nsigirana uwo mutoya nawe acegenda ku ishuri ujya mutonya nawe hageze ko avyuka nca mu byo kumutegurira icayi ndamuhindurire urumva hama mpejeje ntegure nkorope ndinganize ngira isuku ngira ibyombo ndinganize hama nteke isosi ibyifungurwa ibyo byose rero uri umuntu mu Burundi nabyo twagira mu Burundi nk'ivyo urazi yaba ari umukozi yego umwana rero kenshi iyo muguma muri kumwe urabona nko mutonya ndamumenya hageraho ndamumenya nti agize iki abashonje agize iki akeneye iki usanga namaze kujya ku mukozi nyene urumva mu sanzwe ubu vraiment nyene urugo ubu nubwo nosubira iwacu nubwo nosubira mu Burundi naramaze kuba habitiwe n'ibikorwa byo mu rugo n'umenga byongora gutunga umukozi kandi n'umukozi naho uwo mutunga ndazi ko uwo muha agaciro kuko abantu benshi bari mu Burundi ntibaha agaciro wa mukozi wo mu nzu ntibazi bya bikorwa akora combien de fois biruhisha jewe hari igihe nabona nk'umuntu ugasanga nk'umumabuja aritonda agatuka umukozi kuva mu gitondo gushika mu ijoro azi neza ko amusigaranira umwana rero iyo ushitse ngaha muri ano mahanga nibaza ko ikintu ca mbere ubona ari agaciro wa umukozi afise wo mu nzu. Marlene ndagutera inkuru uvuze ico kintu c'abakozi badahabwa agaciro nukuri ico nosaba umuntu byitwa ko afise umukozi ari Burundi uwo ari we wese yoba afise umukozi nukuri abantu bose bazokurikirana kino kiganiro basanzwe bafise abakozi mu nzu nukuri ico no basaba nibabaha agaciro nibabahe agaciro kabakwiye kubera ko burya ntushobora kumenya agaciro utarashika imwe ibi bihugu by'abazungu atamukozi uba ufise usanga byose ari uvyikorera niho ubona rero umukozi agaciro ukwiye kumuha ijya mirimo yo mu rugo iraruhisha biteye ubwoba iyo imisi yose murandyama umega wamye muri siporo iyo nsubiye Bujumbura
umukozi nokoresha Yego. baba yatomboye no muha agashahara gakwiye Yego. nukuri no muha agashahara gakwiye kandi no muha valere n'ibikorwa no muri mita ati kora ibi je nanje ndaza kwitaho ibindi oya jewe urazi ikintu gicoco mvuga ako uwo mushahara naho woba mutoyi kubera ko ataburyo nawe bufise kuko hari umuntu usanga urumva atanga makeyi nawe ari yafise mugabo ayo mafaranga make basumuhereza nturenze ko kumuturubi je rero kandi ndakubwire ufite amafaranga kuba muhemba makeyi ushobora gusanga urya muntu nawe ari yafise mugabo ayo mafaranga nahari make ikintu kimbabaza gusumba nukuyamuha ukongera ukarenzaho kumuturubika no kumutuka ico nico kibi burya umuntu akurabira umwana abadamu bariko baranyumviriza kuko nibo bafite ibibazo burya abagabo nta bibazo bafite ega mwe nta n'ibibazo umuntu nta kibazo vraiment ntavyo n'ukuri ega no mukozi gutana mumenya n'izina n'umukozi ugasanga abadamu muko muraraba iki kiganiro n'ukuri mugira umutima w'ubuntu uwo muntu akurabira ubuzima bw'umwana wiwawe uwo muntu akurabira ubuzima bwanyu kuko namwebwe arabatekera imfungurwa muza kufungura urumva ico kintu n'ukuri umufate neza umufate nk'umuntu jewe hari ibintu bimbabaza hari igihe mba numva ngo abantu bagiye gukorera amafaranga dufate nko muri bijya bihugu by'abarabu ukumva ngo barabaturubitse abantu bagatangura kuvuga ariko nama nca ndaba eski iwacu niho tubafata neza yego hajyaho basari kararonka n'utwo dufaranga mugabo iwacu umuhereza ubu n'ubuse ngo barageze kuri 50 umuhereza 50 mugabo ico gihe nawe uca wiyumvira uno munsi nayo 50 ntaca afise yaguramwo ukaca wirigura mutuka kuva mu gitondo ngo ibintu yabikoze hari igihe atabikoze kubera ko atabishoboye umubiri reguraruha misi yose ubyukuri uno munsi ndababwire uja aha hantu niho ucubona umukozi yuko akwiye kubaho akwiye gukundwa akwiye gufatwa nk'umwana nk'abandi n'ukuri je rero ndakeneye kumenya reka tugaruke kuri wewe ndakeneye kumenya eske abandi bagabo bumva ukora ivyo bikorwa bumva ufasha umudame wawe bayifata gute ubwo ntibavuga yuko wariye jondama nzi kuko nzi ko ako kantu ariko bakunda kuvuga bavuga ko umugore wawe ashobora kuba kuganda canke wariye jondama umugani w'abantu hariya nyene ndakeneye kumenya wewe ivyo bintu donc umaze kubona yuko nta mukozi ntigeza gufasha madame wanje ntigeza nanje kugira ico mfashije kuko ndabona ko nawe araruha nawe bari muri ibi ntaba yicaye dutigeza kuja hamwe nk'umuryango tugafashanya sindabe ngo koza ivyombo n'ivy'abagore sindabe ngo guhindurira pampers n'ivy'abagore kandi uri kurahindurira n'umwana wiwawe nibaza kandi naco kintu gikomeye cyane kuko burya rega nico kigushamwe n'imbaraga zo kubikora voilà urumva ndashaka kumenya wewe ntaco vyakubwira ivyo wumva ibyo ubona kuko hariho abandi bagabo ngaha bashika nyene bakaca bicara bagashaka kubandanya babayeho muri bwa buzima bwo bw'ibujumbura ari naco tuhava tugarukako ari naco cama gisambura ingo nyinshi ngaha donc nico duhava tugarukamo yego hariho ibindi byinshi mugabo ico cane cane co kudafashanya kiragaruka uvuze ko abantu ati mbega abantu babifata gute ntibavuga ko bagwaye jonda babonye umugabo nka gico cura ariko bibutse ko ariko arahindura pampers y'umwana babivuze nk'ubizi reka dusubire iwacu mu Burundi iyo umugabo yitaho nk'iby'urugo babona umenga arafasha umugore yego urantaho burya nubwo twavuze kujya hari abagabo by'ukuri usanga nabo bafasha mu rugo barahari n'ahari bakeya ariko wibuke hari ukuntu baca bavuga benshi yuko baba barahariye imiti barabahaye jonda nakuze ndabyumva kuri nakuze ndabyumva yuko umugabo umva agize ngo afashe bamubonye gusa no mu gikoni bavuga ati ujya mugabo yariye jonda ibaze n'ivyombo bakabwira umugabo ko yariye jonda kuko jewe nakuze mbona papa atashe muhira atashe muhira injya bazimushirira ku meza urantaho amazi yo gukaraba urabona ino usanga ni kumwirira papa mugabo amazi yo gukaraba ku meza hageze no kuja muri dushe basha amazi ashushe hageze kuja muri dushe bamushuhiriza amazi urantaho hama bakamujyana muri dushe eswime muri dushe isabune muri dushe ikabambiri muri dushe ibintu byose aje koga yava yuko nyene umugore akaca agenda gukura isabune byose urabona ibintu byose ubwo buzima rero twakuze tubona ko umugabo
ubugabo nubwo nyene size ko nawe yego. umuntu yakoze ibyitiranwa by'ivyo bamubona ko yari Ibinyuranye. imiti ibinyuranye babona yuko yari iyi miti sasa ino rero je benshi bama bantelefone hari igihe bama bantelefone ndi mu gikoni nambaye itaburiya ndiko ndoza ivyombo ndi mu isuku ryinshi ndiko ndavanga ibirungo nteka isosi nk'umuntu akantelefona nkashira nko muri video ndiko amuga ati burya ndi mu gikoni ndiko ndateka ngo yawe ngo wa mugabo nguraba ntibabe baraguhaye nk'akajonda ngo imico y'ikirundi ngo muri ko murayihonyanga kwera ngo nuko mwageze buraya nkatwenga amarige madame yari abayumva akavuga ngo ngo none ngo ushaka ngo bikore ndi akatavugiraho ino ni buraya sha ino ni buraya nkabwira ino ni buraya ntabyo kuvuga ngo urumva ngo mudamu ngo bijya ngo bikore ngo oya nawe erega nawe yohapfira nari maze kubibwirwa n'abantu benshi bambwira mugabo iyo umubusobanuriye ubuzima bwino uko bumeze none wohe bukicwa n'inzara mbega wowe umugore wawe erega nibyo bijyanye na wavuze ingo nyinshi zisambuka zifatira kuri ibyo hari abagabo benshi ni kuri ndabantu abagabo bagenzi banje babwire kabisa unabaraba neza ego abagabo bagenzi banje mu nyumve pe yaba bari Burundi yaba nabari Burayi burya urugo ni babiri urugo ntago ari umuntu umwe pe burya urugo gwitwa urugo iyo ari babiri burya umusore ntagira urugo cyangwa inkumi ngo igira urugo mugabo bamaze kuba babiri bagira urugo hama bamaze kujamwo abana bo mu muryango witwa umuryango ndashaka mu nyumve nukuri nico ikintu ca mbere nabonye mu buzima kiryoha no gusangira gusangira ibikorwa n'umwubakanye abantu benshi rero b'abagabo bagenzanje iyo bavuye muri Afrika bakazino bafise abagore canke bazanye abagore kuko ari ababanza bakaza hama bagatuma k'abagore mu nyuma baca bashaka bwa bugabo babana mu Burundi kwa kundi i Burundi byagenda bamusereva byose bamukorera agashaka ko bizana nini Buraya canke muri Amerika Canada zose ibihugu byinshi by'abazungu ugasanga nivyo rero umugore hari gihe yinanata agafunga ipepu mu kumwubaha akabikora mugabo by'ukuri akaruha agafunga ipepu mugara giharengegwa umva hano rero hari giharengegwa akaruha tangwa kuvuga ati none sheri none mugabo wanje kuki none nawe bijya niho bikora ngwe ngo rero ndagushikanye Buraya oya tatangura kuvuga ati urebe waragiye wicarana n'abandi bagore urumva uko ibintu bimeze none utanguye nawe utanga kuduza igarara urumva ko jewe nokora ibi bikorwa burya rero naho ingo nyinshi zikunda gusambukira vraiment ndafise mukuru wanje yigeze ku telefone arambwira ndabyibuka hari haheze igihe madame aje arambwira nti kuko nawe yarabaye i Buraya arambwira ati Buraya ni gufashanya ubyumve ntuzoze uturubika umugore wawe ngo bari we umwicisha ibikorwa ati ngo nyinshi niko yambwiye ngo ingo nyinshi zisambuka nyinshi ziburaya kuzisambuka kubera ico kubera kurumva umugore ashaka ko umugabo bafashanya umugabo nawe akavuga ati nukusha utangwe kungaya naragukoye no utangwe kunkorera noza amasahani ngiri urabibona rero nagomba mpanure abagabo bagenzi banje nukuri wenda muri Afrika urashobora kutabikora kuko mufise umunganizi ujya mukozi mfata ko umunganizi aza kubikora ariko ino naho ino nta muntu atunga umukozi kuko ino uca umuhemba kw'isaha urabizi kandi umuhemba kw'isa nawe atayufise nawe ahabwa ari ukorera urantaho rero muri make tuba oblige ko byikorera niyo mpamvu abagabo bagenzi banje twese dufise amaboko abiri nuko je nabonye nta kibazo biteye pe ubu namaze kubimenyera burya byatanguye nyene kungora mu misi ya mbere kubera kutabimenyera mubwo ubu vraiment guteka isosi ndagutekeye isosi Marlene vraiment nukuri ndagutumiye uzoze natetse uraba nigeza kuza kumviriza uwo musosi nukuri nibaza ko benshi bariko baravyumva abantu baba papa nukuri hari abantu benshi banyandikira message ngasi no ndahuzisoma bavuga iby'ibiganiro byacu kuntu bibafasha kuntu bibajijura mu mitwe kandi saba papa bonyene aba mama benshi baranyandikira vraiment
baranyandikira inbox, abashoboye kuronka nimero zanje bakanyandikira. Nukuri ndabasavye ndinginze abantu b'abapapa mwashoboye kugira amahirwe yo kuzana imiryango ngo kugira ngo mwubake urugo. Birababaje kuvana umuntu hariya, birababaje kugira amasirago y'ubuzima, mwaragize amasirago mu Burundi mugashika rero muri aho basibyiko ko cya gihugu nyene uvuga ati aha hantu ibi bintu vraiment nico nari nasengeye ngo nari narabisengeye cyane. Bazi rero mwarakubise amavi hasi muri babiri, murasenga musengera ico kintu, mwamara kubishikamo mukabisamburiramwo. Aho niho hari kibazo. Birababaje kubera juste ngo ntiwafashije umuntu. Kuba wofata ukoza ivyombo bitwaye iki? Kuba wofata ugahindurira umwana wiwawe wivyariye amaraso yiwawe, si n'umwana w'umunzanano canke ngo uwundi bantu. Umwana wa Murundi. Si umwana wa Murundi, n'umwana wiwawe wavyaye ubishaka. Ahubwo wanasavye wa mugore ati ndakwinginze. Yego. Turondera akandi kana. Wa mugore yagira ya effort. Yego. Ukayigwiza ubusa ahubwo ukamwumvisha ari kurya mwana ruwiwe. Rega ibujumbura gicoco. Sinzi ko wari bwayivuge. Ukaza wumva umupapa ari namuye. Wa mugongo hozo uwo mwana. Yego. Mana yanje. Ukamenga we niyo muhoza ngo bikunde. Si wowe erega umenga baye umwana w'umugore. Umenga baye umwana w'umugore. Uzumva umugabo aho yicariye ariko arinwera gacupa cyangwa ariko arirabira amantu uzenya filme cyangwa indirimbo. Ukaza wumva aradutse ngo hozo uwo mwana niyumviriza amakuru. Mana yanje. Hozo uwo mwana niyumviriza amakuru, umenga uwo mwana suwiwiwe. Donc umwana umenga iyo rero iyo si umugabo n'umugore. Mbo musanzwe nakubwiye mbo singo zose ntago twabisize muri rusange, ariko ababikora nibaza ko baravye kino kiganiro wenda bizobahindura. Umwana n'uwanyu. Yego. Iyo ushitse ngaha hoho nukuri apana nabi wawe gusa abakimata ntaho umucikira. Urabona ko iniburaya nta mwana yidegembye. Iniburaya nta mwana yidegembye, nta mwana yisohokana, nta mwana yijana ku ishuri, si tubakiri bato. Muba muri kumwe, shaka ugende gusuma mugenda mujanye n'umwana ntaho mucikira. Niyo mpamvu rero byiza ubura byimenyereza hakiri kare, kandi si kubyimenyereza burya umwana we wawe w'amaraso simbona igituma utakwiye kumwitaho nyene. Sinumva igituma wo muhebera umugore. Nukuri none ubukene umukozi atari we mubyaye amwiteho gusumba wewe wamubyaye. Oya twibutse ikindi kintu abapapa bo mu Burundi. Nukuri mugabanye vraiment. Hari umupapa agenda ugasanga insomeni iraheze kandi ugasanga aranakunda umugore wiwe, mugo ugasanga insomeni iraheze umugabo yicira mu kabari n'abandi bagore bambe n'abandi bagabo, atanagiye no mu bandi bagore, atanagize iki, ugasanga juste arataha agiye gusangira na bagenzi biwe. Mugabo umwanya w'umugore nawe n'abana bawe wawushize he? Kuwo mugore wamuzanye kugira ngo mushobore kuba mu kwicara mwubake kazoza. Rega burya kugira mariage nuvuga ngo urasezeye bya bindi byose, urasezeye babagenzi, urasezeye kuba wosohoka nka rimwe mu kwezi canke kabiri mu kwezi ukasohokana n'abagenzi bawe cyangwa n'umugore arakeneye gusohoka. Voilà, ugasanga wowe ikintu jejwe ni hasio yonyene. Mu gitondo uramuhaye hasio, azosubira kukubona ejo mu gitondo umuhaye hasio. Mugabo mbaze Marianne ndakubaza. Kubera ko uko abantu bakundana niko bubakana. Yego. None mpora niyumvira mbega umugabo yoba asohoka wenyine adasohokanye n'umugore bagikundanye batarabana boba barasohokana, yoba yaramusohokana. Rego urumva aho nibaza bipfira. Hari ukuntu usanga mugikundanye aba yipfuza koko kazogutsindira. Rero nukuvuga ngo yamaze kugushikana mu nzu yagutsindiye vyaheze, bimwe yipfuza biraheze. Aho rero yagushikanye aravuga ataha ntahiganwa nkirimwo najeje ndamutsindiye. Ikintu nashaka kubwira abapapa cyane bari mu Burundi, nukuri bagerageze bibuke kurya muntu batamunzanye ngo abe novuga gute nk'igishusho cyo ngaho. Yego. Urumva niyibuke gwa rukundo bakundana, yumve ko nawe akeneye gusohoka. Ujya mudamu wawe arakeneye kumusohokana, ntabikeneye iminsi yose, ariko nibaza ko atamudamu n'umwe yoreka kuryoherwa abonye umugabo musohokanye. Ntawe vraiment. Oya ntawe. Hamwe umaze kuvyara nawe abana bawe barakeneye kubona basohokana na papa na mama. Igihe warongora waruzi neza yuko bajya bagenzi bawe baretse,
wari uzi neza ibyo winjiyemo menga na pasiteri ico kintu arakivuga canke padiri wenda barabivuga barabivuga ngo sinzi ibibazo batibiteringo ati mubaye umuntu umwe usize abiwanyu usize abagenzi gute ushika mu rugo ukumva yuko utegeza kwijana nukuri je reka ndakubwire wewe wavuze ngo urugo rw'ibujumbura ngo donc rwo mu Burundi ndikavuga ko ibujumbura rwo mu Burundi ngo ruragendeka ngo haba hariho donc kubonana donc kuronka umwanya wanyu c'est vrai ino umwanya hari gihubura kubera hari usanga umugore akora avant midi umugabo ukaca usanga akora après midi ukaca usanga biragoye ko mushobora guhuza ariko hariho iminsi mwese muba muri muhira muri weekend ego muri weekend hari n'abakora ama weekend bagakora mugabo mu isomene kenshi iyo mumaze kuba mwubatse muravugana n'umushefu ukumva ko hari igihe mutegezwa kuzohura n'umugabo wawe donc n'abana rero mbona jewe ngaha nukuri iyo habayeho kwagufashanya kw'ibikorwa hakabaho wa mwanya wanyu mwihereza nukuri birarama nta experience nyine ndabifisemo mugabo kameme mba mbona turaganira n'abantu bamaze imyaka turaganira n'abadukuriye ukabona yuko vraiment ikintu kinini gikomeye ari ugufashanya mukaja hamwe sinzi ko hari akandi kantu wowe umaze kubona ofete reka ndakubwira ikintu maze kubona ko byerekeye ingo kuko turafise abakurambere batubanjirije urumva bamaze imyaka myinshi bubatse twebwe turicari bashasha mu rugo mugabo urumva duhura n'ama challenge atandukanye bivanye nuko bimwe tutaba twari tubimenyereye jewe navuze ikintu gusa nkunda kwibaza nukuntu mugikundana n'umugore wawe muri fiançailles mwasohokana kandi ukumva ko byukuri kuri ku ruhande uryoherwa wumva nyene ko vraiment uri kumwe nyene n'icuki kandi muri ico gihe nta n'abagenzi wikoza babagenzi b'abahungu ni mugabo kuntu tugaruka muhejeje kuba kugaruka mu bagenzi mwagenda mukiri umusore jewe ntiwobata ariko umugore umugira number 1 umugore umugira nimero imwe wenda kiretse akaguha wenda yakwemere ko adafatiriwe tosohoka nta kibazo rero ino rero burya general system abazungu bubatse burya abazungu nabo nyene hagiye baciye ubwenge mu bintu mwene ibyo byingo burya ndiko ndaraba ububuzi bw'abazungu ukuntu babigira iyo mugiye gusaba akazi mwese mwubatse ukavuga ati je ndubatse umugore wanje nawe akora kunimba akora shift yo mu gatondo undi akora shift yo kumugoroba barabaha umwanya ntago baragerageza bakabahuza hariho umunsi wabahuza muhurira ko mwese mutagenda gukora urantaho barazi yuko umwana n'umuryango ari kirumara kuba kumwe niyo mpamvu kandi uzosanga ino bagusaba ko umwana umusohokana ukamusohokana hajya bakinira ukamusohokana mukatembera mamize muri parke muri kumwe kuko burya education iva hasi kandi umwana nawe akeneye education y'abavyeyi kuko nazo yihabwa n'umukozi kandi umwana ntazohabwa education n'ikirere cyane n'umuyaga cyangwa nabo hanze umwana ahabwa education n'abavyeyi rero uko umwana rero akura abona mu rugo bimeze burya nawe biramwafekta niko akura niko abona ko niubaka nimba ari umuhungu azomenya yuko umugore batagendana mu gihe abona ko papa we atagendana na mama wiwe badasohokana badatemberana bahura nyine ari wawa umenga ibintu by'imirenzako ego je ku bwanje novuga yuko nohamagara umuntu wese yubatse yaba umupapa canke umumama kwitaho iby'urugo na cyane rero abana Imana bayabahezagiye ego kuko umwana mu bisanzwe indero yiwehera hasi kandi umwana akira hasi nyene yakira ibyo muriko muramuhereza hariho imyaka umwana yakira ibyo ariko araherezwa n'abavyeyi reka tugaruke ku kindi kintu naco nibaza ko gikunda kugorana ngaha ibintu by'amafaranga byo nakubwira ati nibyo ndakubwira ati hahandi muba mwarasenze mwarafukamye mwese mwarasabye ngo mana uzodushikane hariya hantu mwamara kuhashika ugasanga muriko murapfa
novuga gute nakamanyu k'umutima niko bakunda ku kuvuga mutsima ku bugari akamanyu k'umutima John akamanyu ariko ndivuga ngo k'umutsima. k'umutima urumva akamanyu k'umutima niko muriko murapfa mutari mukwiye kugapfa aha amafaranga ya donc abana uraronka amafaranga yabo ari naco nyene gikunda kubaho ugasanga umugore avuze ati ayo mafaranga bwa nje nzoza ndayakira umugabo nawe akavuga ati bahura humba abana batatu bose muri ico gihe babana utahora uhindurira pampers muri ico gihe baba biwawe urumva usigara ubemera cyane gose iyo amafaranga yashitse kuri konti y'abana ugaharura ukavuga ati abana bane bose azohora aja kuri konti yiwanje umugore yagira aravuga ati ushaka kunganza rero urumva donc umugabo akaca yumva ko umugore agomba kumuganza kandi urumva bya bikorwa warabimuhebeye niwe rirwa arabikora abo bana uri umuntu w'umupapa urumva yuko ushobora kuja kugura vya birato ntuzonamenya n'ivyo bakeneye kuko nta vyo wamenyereye nka jewe ico kibazo ntaco mfise kubera ko ibikorwa nakubwiye yuko ndabicapura akazi ndagacapura neza ico kibazo ntaco mfise ariko kandi suko kidahari ku miryango myinshi ya na cyane ku miryango ibigishika bataba baramenye neza voilà ibigishika baba bara novuga gute n'inyota ibihari ari nyinshi challenge ikunda gushikira imiryango novuga mishasha nk'iburaya n'abari i Burundi nibaza nabo nyene ndazi iyo nta muntu numwe numvise itarashikira urumva ugishika iburaya kuko iburaya dukoresha amayero urabona tuba tuzi ya exchange iri Bujumbu ucuvunda mu marundi ugiye rero ufise nka $200 ugiye muri nkino muri Shoprite canke muri Market kugura nk'impuzu y'umwana usanze ko yanditse ko ngo 25 euro ushbanza ukavunja mu marundi ngo mu marundi 25 euro uza gusanga iri muri kuri exchange yo usanga uri mu madesami ego ngo desamire ngo kagahuzu konyene ngo akanga Bujumbura ngo twakagura 5 niko gitaro ngo reka ukacho yagobeka mu mufuko iyo mpuzu ntuyitahana wagenda kugura umukate ugasanga uguze ama euro 1.5 urumva ugasanga Burundi vunjishe ngo ni 18000 ngo ibyo rero bituma uzosanga imiryango myinshi gishika myinshi amafaranga bagomba bashaka kuyarungika kubera ko baba kifise eshanje mu mutwe y'amarundi gama miliyoni rero ahantu rero bikunda guca bicanganira cyane umuryango hari igihe umudamu we kenshi abadamu ibyo bikunda kugura abapapa ibyo kuko navyo byaranshikiye urantaho numva umengo kuko ari utuntu bukeneye kugura Bujumbura urabona i Burundi utahora ugonda urabona ufise nk'igihumbi c'amayero bakubwira ngo ni miliyoni 7-8 ucubona ko hari n'akantu wogura miliyoni 8 oro umudamu wewe icambere kimwe bakeneye ubanze ugure witayo abana abana bambike ubagurira ibijwe basohokane baryoherwe ufite mu Burundi impamvu nibaza ko abadamu banabikora mu Burundi hari igihe ubwo buryo butari buhari yego abana rero urageze hahandi bashobora kwisanzura bashobora kwambara karato wamye wifuza ko bambara bashobora kugura ibijuwe bya bijuwe wamye ubona abandi bagura bashobora kugura agakinga bashobora kuja gukina ahantu bakaryoherwa niyo ndoto yiwe muga gusanga abapapa twe dufise ama projet atigira kama kandi projet mu mafaranga y'abana ibyo rero biratuma uzosanga hamwe ukutumvikana k'umugore n'umugabo birahera no kuri ico kintu ugasanga umugabo aguma yerekana ko hari uduproje urumva ngo sheri none ngo urabona ngo hariya mu Kabezi ngo reparcela ngo nshasha ngo ngo imande y'ikaburimbo ngo imande y'ikaburimbo sheri umugore nawe uzosanga abagore bita ibintu by'amaparasera bake umugore ikintu nabonye kibaryohera
ikintu nabonye kibaryohera uvuze ngo abagore bitabira iby'abapariseri cyane numva kumenga ahubwo je barazindutse wowe rero nuko utandukanye icyo kibazo reka tureke kuvuga ngo kiri ku bagabo bonyene n'abagore hari abagore bagifise yego nkaje no kwitanga akakarorero nawe urakunda ubutaka mugabo sinigana nibagira wa mwana yego urumva nukuvuga ngo bwa butaka ndabukunda ndafise ukuntu nyene kuyasagutse ndafise ukuntu nyene ndabitarikira abana voilà mu rugo ibintu byose biratunganye ibintu byose biratunganye nibaza kandi nasho twohanura ingo ziri ngaha zubatse suko natwe turi izi wacu zimeze neza mugabo turabivuga kugira ngo muri rusangi tureke kuza turafuta utuntu tutari dukwiye gupfa nukuri nk'ikibazo c'amafaranga mwicare mucige ko mucumvikane ko ari ikindi marere ntaguciriyemo kikunda kuba muri rusangi naje ndisizemwo wende nawe bishobora kuba byaragushikiye n'abandi ikintu citwa nko gufasha imiryango yasigaye naco nyene ni ikibazo gikomeye cyane kubera abantu bari mu Burundi vraiment ntimutworohereza umwe hariya ngo erega birasi undi hariya ngerega byayangaye nukuri icyo kibazo ni ikibazo gikomeye ku muntu ari ngaha kandi nibaza ko benshi mwandike mu makomantere vraiment muvuga ico mubivuze ko ivyo bintu vraiment by'amafamiye ni danje rero burya mu rugo iyo mutabitunganije neza burya ico no hanura ingo abantu bafise ingo ikintu ngene situ abantu bari buraya apani buraya gusa ibihugu basi byo hanze byo hanze igihugu c'u Burundi bugiki birasaba nkuko natwe turi kutrapagasa birasaba ko bumvikana ukuntu bokoresha umutungo w'urugo stadire ubwo buryo bacumvikane pe bacumvikane ko bagira inama kubera ko nabonye ari ikintu coroshe gusambura urugo urugo rukazimangana ikintu citwa ifaranga urugo rukazimangana pe kuko urumva nk'akarorero umudamu aba afise umuryango n'umugabo aba afise umuryango sinze ko ntahura hama umudamu arafise abagenzi n'umugabo aragira abagenzi aba yarasize muri Afrika kandi nukuri hari umugenzi ubuzi nti uyu vraiment ntiyogira cida y'ibihumbi ijana vraiment n'umugenzi ukuntu mwa mwaragendanye n'ubucuti mwagiraniye kuko urumva ntiduheba abagenzi umuryango hari umuryango uvuga nti mama wanje urumva foko ndamufasha nanje ndamwereke uwo tuvukana merewe nabi abakiye abagenzi binmwe nibi ni ngombwa tubafashe ariko rero birasaba ko mu muryango wowe n'umugore mwumvikana ejo jewe ntaza gufasha umugenzi wanje canke mwene wacu hama umudamu nawe yambwira ati petit vyanje canke umukuzine canke umutantine bimeze uko ngo nce mvuga ngo sheri none mbona ko amahera yaheze nguguma wonona amafaranga ngo none ngo nora ko amahera kandi wowe warafashije mugabo jewe nararungitse madame ntangora byamubwiye mugahageze kuri we shenduza amazuru urantahura ico rero umudamu baza ko kumuryohera ntibishobora kumuryohera nta na gatoya nje kuri kote rero y'abadamu nabo dusipoze n'umudamu urarungikiye umugenzi wiwe yagize mariage canke muri famille yiwe hama nawe hageze ko urungikira ari nk'umwana wigisha muri famille n'ibiki ngo none sheri ngurabona ngo vraiment none tuzomwigisha gushika ryari urabibona canke ibyo bintu byo gufasha ugasanga ibyo bintu niyo mpamvu mvuga nti ni byiza ko mwicara hasi mukavyumvikana iyo mwumvikanye ibintu byose biragenda neza biragenda neza je nanje nibaza yuko ico kintu abantu bariko baratwumviriza bari ngaha nukuri nibaza ko gupfa amafaranga nta n'impamvu muba mwayarondeye mwese mwahwereye muba mwayicariye mwese mukavuga ati aya mafaranga n'ukuri bizogenda uku nimba hageze umuntu mufasha nimuja inama ati naka mbega bimeze gute hama niba murungira ho gasenkani murungike hari n'ikindi naco nyene cyo kumvikana mbega ayo buryo turose twobukoresha gute mu gihugu ni giki icyo kintu bikanka ko mwumvikana ugasanga we nimba ushaka kugura mu kabezi ubundi avuga ati no mwitenga niho bigezweho ariko rero urumva muri miriware niho hagezweho habaho urumva mu rugo habaho guheberanira ni bya bindi urumva nka wewe ushobora kubukunda mu kabezi muri side jewe nane nkaba nikundira muri nord urumva byose biba bigoye tu
habaho guheberanira muri ico gihe numva yuko ko muronse ubwo buryo bwo kugira ntihabeho umwe ahebera uwundi hama nimwagera ikindi gihe naho muzogenda nawe azoguhashwa azokubwira ati okay hitamwo rero jewe gusa Imana yarampezagije umugore mwiza atamvuruga mu bintu mwene ibi yego aho rero urumva waratomboye atamvuru umva vuga nti n'ibibazo wewe byo mu rugo bimeze neza abana bambaye abagize iki gura aho ushaka madame wanje ibintu by'amatongo cyangwa by'amaparasera si hari uragura ariko nawe nyene muranda mucunga hari agakunda kwaje kwa iyo uguze arakubaza ngo mbe ngo impapuro ngo nindariko bimeze gute abana nindariko ahubwo ngo mbega ngo amahera ngo mbega ngo baheje gusinya ngo kwizone ngo bashize ko nikaje ngo attention ngo sheri ngo mutaza kugura ngo iparaseri mu manyanga muri mu matati kumbe nawe wagumye ubikurikirana kwaje oya urumva ni hahandi niko ndakubwira ati hari abantu barondera ibibazo bitari bikwiye kuronderwa hari ibibazo bitaba bikenewe ico numva nukumvikana nukuhuriza hamwe hama ikiganiro cuno musi kwari kuvugana cane imibereho yo ngaha hantu kungo uko gicocoro yashitse bikamucangagura urumva nyene bikanka kabisa bikamukomerana mugabo no musi urabona yuko arakubwira ngo naramenyereye abana aramenya ko ari abana biwe abana aragwana nabo no guheka kandi nta kibazo na kimwe mutera kugira sinzira umwana warahetse madame ari kwishuri ndamushira ku mugongo Marlene nkamusimbagiza nkamushishitira kugira sinzire yego hari kuko hari gihe yanka gusinzira mpaka ace mu mugongo ibyo renda bivuze vraiment kuri kamera kuri bavyumve iniburaya akuna michezo oya ino nta bintu byo uzi rero wa papa uzi uko ibyo utobikora navuze burigumiye mu Burundi utokoropa utomesa nabarigumiye mu Burundi utohindura pampers umwana utomuheka ngo muhendagire gicocoro uvuze kuri aho kantu sinogenda ntakavuze sho guheza ikiganiro ntabivuze abatipe bari mu Burundi bafise abasheri bari mu mahanga murafise ikintu mwihaye cyo kuvuga ngo nibagushika nayo ngo uzoca utangura gukora ibikorwa byo mu nzu ngo ngaca atangura kukuganza umukobwa ugasanga yakoze ubuzi bubiri nkuko n'abahungu babikora mugabo urumva ndiko ndavuga kuri kote y'abahungu ko niho bikunda kwankira uyu mugore we waramenyereye yuko ararazanwa hama nyene nivyo bikorwa abandanya bikora atani kibazo na kimwe mugabo umuhungu kubera bwa buzima yarabayeho mu Burundi reka manje ndabarabe neza usanga bwa buzima yarabayeho mu Burundi yari umutipe yabyuka peut-être afise n'umukozi ngaho kuko hari abatunga abakozi nkuko nawe wabivuze ko watunze umukozi utararongora ugasanga urafise umukozi ibintu byose noneho waramenyeye byose barabigukorera cyangwa ugasanga uracabi iwanyu wakuze ugeze rero kuvuga ati reka jewe ndafise umufiance hariya ari buraya ugasanga uwo mukobwa akora ubuzi bubiri kugira ngo uzomushikire wamara gushika ukaca usanga umukobwa donc abasigara umugore wawe urumva ko yaraje aranagira mariage no kwiko yarikoye kuko urumva nyene n'uburyo namwe murabizi abayikoye oya ntabwo bavuga ko abayikoye aba yakontribuwe aba yaterereye kugira ngo bikunde ko uwo muhungu amushikira reka tuyifate uko nyene reka dufate yuko aba yakontribuwe kugira ngo akora urubanza mugire dote mugire mariage ashobore kuzokuzana hano mu mahanga yamara kugushika nawe wa muhungu ukaca uvyuka kwa kundi wahora uvyuka ukaca wicara kuri televiziyo ntuburamenya peut-être washikiye ahantu bavuga ururimi rutandukanye n'ururimi wari usanzwe uzi nukuvuga ko wirirwa muhira umukobwa nawe abandanya agenda gukora akazi comme d'hab wa muhungu ukaca wicara kuri televiziyo kuva mu gitondo bukarinda bwira cyangwa ugasanga gutelefona abantu bari mu Burundi ukarabatera inkuru ugasanga n'icombo mwaririye ko mwijoro ntaco wogeje nibutse inkuru ugasanga reka banze meza ko kantu ugasanga ntiwigeze unateka basi ningi uwo mukobwa aza gushikira yego ibintu bigatangura kuyangara uwo mudamu apana umukobwa aba yamaze kuba umudamu uwo mudamu ugasanga
ningi uwo mukobwa ntafise icaza uwo mugore ntafise icaza gushika afungura kandi wiriwe ngaho motife ngo ni wari umugore mu nzu byatangura kuyahangara umukobwa abikora ukwezi kumwe akumva ko arashaka kuvuga ati no nzoza ndava nzozinduka ku kazi kamwe ka 4h du matin nshike muhira nshike 14h nshike 15h nshika nteka nongere ngire insubire umuhungu yiriwe mu nzu yicaye ngo arindiriye umugore ataza guteka ngo kubera ko ari umugore byanka bakaca batangura kuvuga ngo yarashitse ngamufata nabi ngatangura kumugaya amakuru acashike i Burundi iwabona wa muhungu ngo wa mukobwa ngo kubera ari we yamutwaye urumva kumutwara bavyitwa importance umukobwa ya imporce kubera ari we yamwimporce ngo nta kindi ngo twarabivuze ngo yararongowe niko bace batanguye ngo yararongowe binweni mbo burya rero icyo kintu wabivuze cyane yibuka inkuru ni inshuti yacu ni famille y'inshuti yacu umudamu abi no mu Budagi habaye regroupement familiale umugabo yari yasigaye mu Burundi araza yego aje umudamu rero yarakora uko urabona uko nyira bivuze omenga iyo nkuru rayiye umudamu yaduteye inkuru nuko nziko byaba byashitse inkuru adugira ngo reka ngo papa naka sinavuga mu izina ngo papa naka ko nagiye ku kazi ngo amasani twaririye kwejo ku meza nagarutse nsanga akiri ku meza imbabura umva urabona ino atavye amakara n'ibiki ni cuisinier ucondo uwatsa gusa urumva muri frigo razi ko imboga zibaze muri frigo ati nasanze yibereye muri saro yibereye kuri televiziyo yicaye ahaguru wewe umva yashitse muri saa 10 zinora amasaha 8 yashitse muri saa 10 azi ngo yatetse ashikirajya ashika fungura ico kintu caramukanze umudamu kumbe narinzi iti wenda ubunanje ngiye koroherwa nzoze ndumva muhire ku kazi shikira basi mfungura mu gihe nawe utaragatangura wakoze isuku wagize iki acaja kuko wenda akiri mushasha umupapa yavuze ati reka ndabigire mugabo nce ndamwicarira ndamubwira nimbura yaro ukuntu bimeze burya rero abikora ariko nyine atemeze neza nimba heje gufungura mwijoro ntaca bimubwira ati rero papa naka ino suku bizoze bigenda kuko nawe umunsi uzotangura tuzoce kwiga rero plan y'ukuntu tuzoza turagira burya rero wabivuze directement nacene buko mudamu yarabiduteyemo inkuru turatwe erega ikibazo ni kimwe jewe bishitse ukankura Bujumbura ugasanga ukava ku kazi waruzi ko uje omwe uraronsa umufasha urashitse uci usanga akaguru nateretse ku kandi sinigeze nteka sinigeze nkora ico kintu cyo uyu umugabo we vyogenda gute hamwe ndiyumvira wenda kubera ko ari bwo bwa mbere we niho gishika bunje bura yarakanga canke mu bihugu by'abazungu za Amerika za Canada n'ahandi ibintu byose ni bya kizungu rigiye mu Burundi bujya bafise amakwizire ni bake bakoresha kumyaga nkuba rigengera ashobora ko byaranse kuna cana kuko nawe rega byo gushikira ariko naho ico ndacumva wiyumvire kubikora mugabo ariko kameme amasahani warihiriye ko ku meza upfumuta akona upfumutora ukayajana hari hama umugore yashika ukamubwira ati rero yancanze nawe urabizi urabanza unyigisha nukuri birababaje kandi ukuntu abantu baca bihutira kujija umuntu bagatangura kuvuga ngo ujya mugore ngo yamutwaye ngo yamugize umukozi wo mu nzu kandi nukuri ngaha nta bakozi dufise nukuvuga ngo mutegeza gufashanya umwe yiriwe muhira aragakora hama undi akaza kuva ku kazi ashika akora ibindi canke wewe ukagenda nuko nyene bibayeho rero bareke ibyo bintu byo kuza baravuga ngo urumva ngo yashitse Burayi ngashira mufata nk'umukozi wiwe ntago yamufashe nk'umukozi wiwe ahubwo n'ubuzima butuma ibyo bintu bigenda nkuko erega abantu kandi bibuke yuko ino birashika ugasanga harakora n'umuntu umwe bivanye nuko abana mugifise umwana muto barabizi ko umwana ategeza gusigarana n'umuntu akuze umwe arasigara akarera abana ubundi agakora kugira ngo habeho ariko hariho abantu bagenda gukora nk'umupapa agakora cyangwa umumama agakora umwe yasigaranye umwana ugiye gukora akibaza kumenga n'uwasigaye muhira umenga n'umushumi we ntakora ahubwo muhira umuntu yiriwe muhira nukuri aba ariko akora akazi kanini cyane kanarenze
ego nico twotahura nako nico twotahura nako tukamenya yuko suwiriwe muhira nukuri aba ariko arakora kandi akazi karuhije si umuntu yagiye ku kazi nawe aba yakoze kandi aba yapfuye kabisa. Tumenye gutahurana wumve ko muhira hari akazi karuhije nukuri umuntu yirigwanya abana. Jewe nabwiye madame burya natanga kubibona madame agiye ku ishuri arije nirigwana umwana n'akazi naciye mvuga nti burya notumanirwa ku kazi franchement parla naciye mvuga nti burya notumanirwa burya muhira hari akazi kare niyo mpamvu uvuga nti abagabo rero ako kantu rero abagabo bataririrwa muhira bataririrwa n'abana bibaza ko muhira bibaza ko muhira umugore atakazi bibaza babona yuko umugore nimba yiriwe uzi ko umugore ushobora kurirwa muhira ari kumwe nk'abana na babiri ugasanga nta kintu na kimwe yakoze yego yabuze umwanya ntiyigaza agira ikintu na kimwe yabuze umwanya byanze yego umugabo yataha ati uririrwa muhira atani ikintu na kimwe bigaze ukora ubu rero wicaye wiriwe wicaye ivyo ku bantu batubatse byo bagora kutahura canke ku bantu batari mu bihugu bishika byo bagora kutahura ariko niba bitahure yuko bishika shaga icoco nibaza ko tutobivuga ngo tubiheze hama abariko baradukurikirana nibaza ko impande zose ziyumvisemwo yaba kote y'abagabo yaba kote y'abagore uno musi twavuze cyane kuri kote y'abagabo ariko kote y'abagore nibaza ko natwe nabo tuzobavuga ko mu kiganiro gikurikira kuko burya ngo nta rugo rubura akanenge kaba katahizwe reka tubivuge uko n'imigani turacisha ngo nta mwongo buri sato ibitahizwe ni ukuvuga yuko no muri izo ngo nta rugo na rumwe rubura inenge nta gwera derere hamwe hose haba hari ibyaho ariko twibaze ko impanuro twatanze muri izo ngo yaba ingo ziri mu Burundi yaba n'iziri mu mahanga aho twagiye kurondera ubuzima nibaza ko hose hashoboye kwiyumva ego tugerageze twumvikane duhuze muri bimwe na bimwe burya umugenzi wa mbere ngaha muri ano mahanga nabonye ufise ni umugore wawe umugenzi wa mbere nawe wa mugore we ufise ni uyo mugabo wawe nibo bantu ba mbere abo bantu babiri mvuze ni ukuvuga ngo muramana kandi niwe nshuti yawe ya mbere magara hama hakaza rwa rugo mwashoboye gushira hamwe nibaza ko benshi bashoboye kuvyumva bumvise ibyafashije igicocoro no munsi nubwo nawe hariho ibyamukanze agishika bikamugora muga kameme n'ubu aracabandanya. Reka ndakubwira ikintu Marlene imbere yuko ikiganiro tugiheza kuko iby'ingo ni birebire urazi ko nta muntu yobivuga ngo abimare kandi ngo ntizubakwa kumwe nico gituma bavuga ngo ingo zubakwa kwinshi yego mwe wese afise ibyo ahuriramwo navyo ariko ikintu gusa nabonye mu rugo gusa muri rusange urugo ruraryoshe iyo mwebwe babiri mwumvikanye nico kintu ca mbere kiryoshe pe burya ahantu bipfira ni uko tumvikana canke gukora ikintu nk'umugabo utagishije inama umugore utayaga canke umugore ugasanga yakoze ikintu atagishije umugabo inama ugasanga ico kintu mwama muri ariko kumvikana niyo nabonye isoko ry'urukundo mu rugo ryo kumvikana burya ngo ntizosambuka habaye kumvikana ikindi naco no guheberanira ugasanga nimba yashize aha ntakure wowe ukamwereka ukamuhebera hamejo nawe wundi yasiza ukamuhebera uko usanga urugo ruryoshe tubwire n'abajene batararongora ntibace bumva kumengo birakakaraye mu rugo bazoza guhindurwa by'amapamperse kuko byombo no usanga bace batinya iza couple zari zikundanye bafise abasheri hanze b'abakobwa ati none ibyo bintu uko numva umenga je ntabwo nzobishobora urazi ko hariho abasore batazi guteka i Burundi barubizi bibaye n'ukuntu yavukanye n'abashikiwe benshi yavukiye mu muryango atangora n'imwe byo guteka bumvise iki kiganiro dogoti iyo bintu jewe nzobishobora ariko nagomba ndabahumurize nukuri nta kintu na kimwe cyo gutinya Imana hezagira urugo kandi Imana nukuri irabibafasha ugasanga wamaze kubimenyera atabyutse je ndafise umuntu twabana
ndafise umuntu twabana atarazi guteka n'umusi n'umwe ego yaje ni buraya ari umusore byo guteka nta kimwe yarazi ariko Marlene ndakubwije ukuri mu guteka yaje kuri YouTube urabona kuri YouTube hari ibiganiro byo guteka ego yaracopora isosi yabirabiye kuri YouTube je nagiye kumutemberera tugasangira isosi ngo akashaho sigaye uzi guteka ngo reka ngo YouTube yaranyigishije ngo uyivurema n'umutetsi rero ndabasabe ko na kimwe gitanye ubwoba ni karibu mu mahanga abari Burundi namwe mu rugo ni kumvikana nta yindi solution ni kumvikana tu ego nongere ndagushimire ko nawe washoboye kutwitabira muri iki kiganiro nukuri cyari ikiganiro nibaza yuko uzokiraba wese azoryoherwa kandi cyane kuko kirimo impanuro kandi kiranaryoshe sinobihisha jewe ubwanje nagikoze numva ndyohewe kubera umutumire nashoboye gutumira uno munsi twongere twizere yuko mu kiganiro donc igikurikira ninashobora kuguhamagara uzosubira ukanyitaba naje novuga gute naje ndabashimiye kuba mwanyiyumviriye ko mukantumira muri Mike and Mind Media nukuri ndayikunda cyane kandi ndayikurikirana wanashima je nturinda kumbwira ngo partage ntegeza kubikora kugira ngo n'abandi benshi ibiganiro vraiment bicako ni ibiganiro bihanura nukuri ata muntu byoreka kwigisha hama jewe ndahari igihe uzontumirako igihe uzokenako twongera gukorana ikiganiro nukuri ndahari uretse gusa ko umwanya nyene wiburayi ugoye ariko tuzogerageza kuko ndabizi ko nawe we umwanya nyene sikirenga tuzogerageza nzoboneka nta kibazo ego ndabashimiye rero abantu mwakurikiranye ikiganiro namwe amakomantere nibaza ko kugira tumenye yuko mwagikurikiranye neza turakiriye amakomantere mutubabarire aho twaba twahengamye nyene mugabo ibyo twabivuze nk'abana b'abantu umva muri kote zose ego Imana ibahezegeje urakoze cyane nagomba rero nongere nshimire za nkora mutima zanje umuryango munini kandi wagutse nukuri jewe mwumve ko ndabanezerewe mwumve ko ndabakunda bivuye ku mutima abantu mugira like abantu mugira partage abantu bandika amakomantere abantu mwaba muri ko murandondera mumbwira ati Marlene komerezaho nukuri mwumve ko ndyohewe kandi nshimire umuntu wese yemeye kwinjira muri no muryango ko ndavuga bagize donc umwabone wanje wese wemeye gufyonda kuri subscribe nukuri sinumva ikintu noguha ariko urukundo munyereka ukuntu mumba hafi amakomantere mwandika ukuntu munyandikira inbox mumbwira iyo maze igihe hari igihe mari igihe na postinze ntashize ikintu na kimwe kubera umwanya ariko mukambwira ati turagukumbuye turasavye usubire nukuri mwumve ko ibi byose ndabikora ku bwanyu atamwebwe nta jewe mudahari simpari no kuvuga yuko ni mwebwe mu mpinguvu zo kugira ngo nshobore kuva kuri kakazi kakandi umuntu aba yarushe yahwereye mugabo akumva yuko hari abantu bandi bamukeneye bakeneye kumva ico ariko arabayagira burya ubonye ushoboye no gushikana abantu nzenya ababone 380 ni benshi muri benshi basha muri umuryango mwinshi cyane abo bantu ni voilà abo bantu ni novuga gute ni mubandanye vraiment ni mubandanye musaba inshuti zanyu kunshigikira mubandanye musaba babandi bose muzinanye banshigikire kugira ngo ejo nejo bundi nzobe nicaye ndiko ndishimira ibikorwa twakoranye erega turakorana nuko mutabizi turakorana kubera ko mudahari nta kintu nakimwe nokora byose byombana amazi rero nizere ko mu kiganiro gikurikira tuzoba turi kumwe kandi nizere yuko ikiganiro muzokiraba gushika ku kanyuma mukagiheza neza sivyo kubw'ivyiyumviro gicucura yagera atanga nuko rero mugire ibihe byiza aho muherereye mwese nshimira abantu n'ukuri bankurikirana yo ndafise abantu bankurikiranya abantu bari muri Saudi Arabia abantu bari Canada abantu bari Belgique abantu bari mu Budagi rero n'ubwa mbere USA abantu muri ahantu hatandukanye n'ukuri muri inshuti nziza ndabakunda bye bye.